Igihe cy'isaha 9 abanyeshure barasohotse ikigo ca kaminuza yo kumutanga bafashe ibarabara ry'icenda rya Nyakabiga bagana quartier ya Jabe kugira bashike ku biro vy'igipolisi bita PJ ahari hafungiwe ubaserukira. Itegeko ryo kumupfunga ngo ryari ryavuye hejuru nkuko abamufunze bari babimubwiye. Iryo tegeko nyene niryo ryasubiye rirakoroka ryo kumurekura gihutihuti imbere yuko abanyeshure bahashika. Aha bariko bakurikira imodoka ifise iparati ya leta yari musubije mu kigo cyo kumutanga. Naho bari babizi ko yashitse babandanije mwibarabara ryitiriwe wa 28 Munyonyo baririmba babaza iyo kuri kwagiye mu Burundi. Uruja n'uruza mw'iryo barabara ruba rurahagaze. Bagarutse batangiriwe n'igipolisi bari mu gushika kuri nosiature. Komiseri w'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura yararongoye aba bapolisi abasaba kwinjira mu kigo. Bagerageje gufata bamwe muri abo banyeshure ariko biranka. Bageze mu bigo byo kumutanga hashikirijwe amajambo bishima ko batsinze naho wari yafunzwe we avuga ko nubu yarinze asohoka ibohero atamenyesheje ico ari kimupfunze. Uwambajije ntigeze ambwira ico mfungiye gusa mvuga yuko ari amategeko avuye hejuru yuko ntegezwa gupfunga. Hama bakure kwiwe. Bo bandikuye sinomenya babikoze hanini n'abanyeshure bashimira kuba banserutseko. Ariko rero ifungwa ryiwe ryoba rijanye n'imyiyerekano abo banyeshure bagize kuri uyu wa kabiri basaba ko baronswa agafashanyo kabo ku kwezi kwa mbere bakanamenyesha ko iryo ari iterabwoba ritobatuma bareka gusaba ivyo bafitiye uburenganzira. Ubuyobozi bwa kaminuza bukaba bwaramenyesheje ko ico kibazo gishobora kuba caheze gushika kuri wa gatandatu. Rero sinababwico muca mukora mwebwe nyene mwaciye mwibwiriza.